ndabaramukije amahoro y'Imana abandanye kubana namwe. Muri uno mwanya tugiye kugaruka ku kamaro k'amavuta ya elayo, l'huile d'olive canke olive oil. Iri jambo amavuta ya elayo riramenyerewe muri Bibiliya no mu bantu benshi bitewe nuko Bibiliya ivuga cane ijambo elayo. Murazi yuko n'umusozi Yesu yakunda kuja gusengerako witwa umusozi wa elayo. Kera iyo Imana ashaka kurobanura umwami canke umuvugishwa bamusukako amavuta ya elayo, ariko ntabwo cari ikimenyetso c'ubukirisitu n'ubweranda n'ingeso nziza bamwongerereje, ahubwo cari ikimenyetso gusa yari sinye exterieur yuko Imana itoranije umuntu. Ko murazi ba Dawidi, ba Salomo n'abandi benshi baratoranijwe bayasukwa ko ariko baracumuye. Muri no misi abapastor benshi umuntu ngo bamugira reverend ngo abaye apotre bamusuka ko elayo, abantu bakagira ubwoba nkaho umenga baye umuntu adasanzwe atazocumura. Ntabwo ari byo. Ku bantu basoma Bibiliya muri Luka igice ca 4:16 hatubwira kubandanya, hatubwira ko muri Yesu amaze kuza ku isi ntabwo abakozi bayo yategetse ko babatoranya basutse amavuta bijya byaheranye n'igihe satari bwaza, ahubwo Yesu yavuze ngo ubu umuntu asigwa mpwemu yera. Kugira mpwemu yera ugakorera Imana ufise mpwemu yera, iyo niyo elayo yo mu gihe ca Yesu. Ntabwo bikenewe kugira ngo umuntu abe yemewe n'Imana ngo arinde kuza bamusuke ko elayo. Mu gitabo mfise hano imbere zanje citwa Guide des Aliments, ni c'umudokiteri yitwa Pamplona Roger, ni George Pamplona Roger, ni volume ya mbere kitu kw'ipaje 18-19 hatubwira akamaro ka elayo. Kubera iki dusoma cane uyu mudokiteri bitabo yanditse, nuko ari mu badokiteri bemewe na OMS banditse banakora n'ubushakashatsi bukomeye mu by'amagara y'abantu, ariko mu ishami ry'ibyo kurya byo kunywa n'amagara y'abantu, kwivuza ibi bintu by'ibirimwa. Rero muri uno mwanya rero turabaganiriza ku kamaro k'amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo rafise ibintu byinshi hashaka kugaruka ko biyagize, ari byo bituma avura bino bihimba bikurikira: avura umutima, avura igitigu, akavura amabere, amara, akavura ku rukoba, ku mitsi n'imishatsi, no mu gukora ifiriti mu gikoni. Aranatekwa cyangwa umuntu akayafungura gutyo ayasutse ku byo kurya ari mabisi. Ibiyiko bibiri niyo kire y'umuntu akuze. Afasha rero muri bino bintu rero bikurikira, ibintu bishika nka 6 nyamukuru, hamwe n'ibindi za kubabwira mu nyuma. Icambere, yirukana bya binure bibi byitwa cholesterol LDL canke muri chimie acide gras saturé. Kwa kundi umuntu yatetse amamesa ayasigaye ukashira mu isafuriya zinduka yafashe, ibi binure biva ku bikoko, mu mata, mu magi, mu mafi. Ivyo binure iyo umuntu yariye ibyo bintu biva ku bikoko bigeze mu maraso byiremamwo ibinure, ivyo bikafata bikagera mu mitsi bikahaziba, bikaharimamwo ivyo binure byitwa cholesterol LDL. Abantu benshi uzamba akubwira ngo mutuvure mu turangira ibyo twofungura ngo bantu ikinure. Ico kinure rero gishobora gutuma imitsi igira ibyo bitwa arteriosclerose, imitsi kaziba ku buryo amaraso asunitswe n'umutima abura aho anyura, bikabyara ibyo bitwa hypertension arterielle. Numurindi urengeje urugero w'amaraso. Kuri amaraso yashaka inzira yabuze inzira, kandi ayandi asunitswe n'umutima. Iyo ambuteyage, ako kajagari mu mitsi ko kubura inzira kw'amaraso, nibyo byitwa hypertension arterielle. Rero bishobora canke umuntu akagira amaraso agenda nabi bitewe na guhangayika. Umuntu ashaka kugira inkuru mbi bigatuma amaraso agenda nabi mu mitsi, nabyo byitwa hypertension arterielle. Rero ibi binure bitera indwara z'imitsi, bibangamiye kino kinyejana. Amavuta ya elayo rero arabifasha. Cya kabiri, yirukana utubuye twibumbabumbira mu maraso bitewe na proteine yitwa fibrinogene. Abantu bakunda gufungura ibintu biva ku bikoko, biba izijya ndema mubiri ziva mu bintu by'ibikoko, zigeze mu maraso zibumbabumbamwo utubuye. Ibyo mu mvugo y'ikiganga byitwa thrombose canke kayo sange. Utwo tubuye rero tukaziba natwo imitsi, bigatuma ibyangombwa byaba oxygene, yaba amavitamine, yaba ibyunyunyu byatuza kugira mu rugingo runaka bitagerayo. Ibyo rero bishobora bigeze mu bwonko, bishobora gutuma imitsi, ubwonko bugwara, imitsi gaturika cyangwa kagwara AVC bitewe nuko ubwonko bwabuze ibyangombwa, umuntu ashobora kugira ingorane. Rero amavuta ya elayo arafasha kuri ico kibazo, kuko iya ibyo utwo tubuye twibumbabumbye bitera ingaruka nyinshi. Kindi naco aya mavuta afasha ku ndwara z'umutima. Uyu mutima nk'inyama, pani imitsi.
umutima rero ukunda kugwara indwara zikomeye zibiri nzo nshaka kuvuga ko icambere ni infarctus canke ico bitwa angine de poitrine. Bisiguye iki? Bisiguye imitsi isanzwe igaburira umutima, imitsi y'umutima ishobora kuziba canke iyo mitsi igaturika. Amaravuta rero yairayo atuma iyo mitsi itaziba, ibyo twa artère coronaire. Iyo mitsi itaziba canke ngo izoturike yagiyemwo utubuyebuye tumwe nababwira canke ibinure byinshi. Ibyo rero birafasha, amavuta yairayo arabivura, abantu bakunda kuyakoresha canke abagwaye. Kugira umenye ko ufise indwara z'umutima izo mvuze za infarctus na niyo bitwa angine de poitrine, ukunda kumva ububabare hano hano maja mwibere mu mutima canke mu ruhande ino mu mugongo, ukumva mu gice gihere kibanga kiherereye aho umutima uri kumva urababara. Ico naco nakandi kamaro ko mavuta yairayo. Ikindi naco ni kanseri z'amabere. Abantu b'abagore batumve neza nibo bakunda kugwara kanseri z'amabere. Igitabo kimwe kiravuga yuko abagore bakwiye kwirinda kugira imyanda mu bucakwa kuko bikunda gutera kanseri z'amabere. Iyo myanda ija mu mabere ugashobora kugwara kanseri. Ariko kandi kanseri z'amabere zirategwa n'inzoga. Naho wowe unywa ngo ikirahuri kimwe ku munsi uri muri riske ku bice 10% byo kugwara kanseri z'amabere. Ariko amavuta yairayo abantu bakunda kuyakoresha abayajya buri munsi canke kenshi bigabanya kuzogwara kanseri y'amabere ku bice 25 kugeza ku bice 35%. Muyakoreshe rero. Ikindi naco amavuta yairayo afasha ku gitigu cyo twa insuffisance hépatique. Yaba igitigu kirimo uburozi, yaba igitigu kirimo curusina, bamuzamanga ibitigu ngo byabyimbishije inda ngo bitonyamwa amazi, no yaba ibitigi by'ama hepatite A bya B. Amavuta yairayo na hari amavuta arafasha mu kuvura izo ngorane z'igitigu. Ikindi naco arafasha kuri constipation, abantu bataja ku mwanda mukuru neza. Uyanywa mu gatondo nta kindi urajya, ukanywa ibiyiko hagati y'ikiko kimwe n'ibiyiko bibiri ari mabisi adatetse. Ikindi amavuta yairayo arafasha ku kwisiga ku rukoba, bituma urukoba rumera neza. Abadamu bamwe bashaka ko imishatsi yabiba neza batarenze kwishiramo za kanta n'andi ma produit n'ibikasking ubwonko bushe, mushobora gukoresha amavuta yairayo mukayisiga mu mishatsi canke mukayakoresha mu ifiriti. Niyo mavuta yemewe gukora ifiriti kuko arinda umubiri. N'ayandi mavuta ugumye yakoresha mu ifiriti ashobora gutera indwara. Ubushakashatsi rero bwakorewe muri Amerika, muri Afrique du Sud, muri Espagne hamwe no mu Bugiriki. Mureke Imana itwungure ubumenyi kuko muri Hosea 4:16 bavuga ko abantu b'Imana bazize kutagira ubumenyi. Imana itwungure ubumenyi. Amavuta rero yairayo ntabwo akiza abadayimoni. Oya, muzimu yaje na mungu azokuza abadayimoni ngo azokingira inzu, hari utuntu bampaye, ntabwo ari byo. Abadayimoni barasengerwa, bari urizera barasendwa, ntabwo bavuzwa yairayo. Anavura n'ibisebe, uyashize ku gisebe, ku muntu yahiye ku gisebe aravura ibyo bintu byose. Imana itwungure buno bumenyi mu izina rya Yesu.